kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 26 mu kakaro mwaka wa 2023 ikigo gitoza amakori n'amatagisi Ober caratunganije isekeza cyo gusinya amasezerano n'abafise ibibanza canke ivyo bakorera mu masoko yo mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori vyo gushira umukono kuri ayo masezerano bikaba vyari bihagarariwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana hamwe ngoye ikigo Obere. Uno munsi uri hejuru twazindutse muri kino kibanza na cyane kibanza twashimye gukoramo bino bikorwa byo kumenyesha amakuru kugira ngo dutanguze icese wa mugambi wo gutanga impapuro ku bafise ivyo bakora ngaha mu isoko ya Ruvumera canke mu gisagara ca Bujumbura. Izo mpapuro rero twazise amakontra, ni kontra rero aho umwene gihugu na cyane umwene gihugu afise icakora na hakorera ategereza gusinya asinyira Ober, kuko Ober ni uno munsi izotangura kuza iratangisha amafaranga canke iratoza amafaranga, kuko niyo mission ifise. Rero uno munsi uri hejuru nico gituma mwabonye twaje tuzananye n'umuyobozi mukuru wa Ober kugira ngo twirabire akaryo icyo gikorwa kiriko kiragenda, ariko twasanze igikorwa kiriko kiragenda neza, abene gihugu bavyumvise kandi bariko barasinya. Aho rero ni mu ntumbero yuko uriko arakorera muri ico kibanza na cyane ko citwa ko ari kibanza ariko arakoreramo imisi yose, ari naco kibanza ciwe twamuhaye aheza agasinya kontra neza ko yemeje ivyo Obere izoza irasaba ku kwezi na cyane amafaranga. Nico rero twazindutse mu munsi. Mu gihe abakorera muri ivyo bibanza bavuga ko Obere yabishize ku mafaranga menshi kandi bahora bariha meri ya Bujumbura ayaciriritse, umukuru w'igisagara ca Bujumbura arasigura impamvu ivyo bibanza vyashizwe ku mafaranga yisununuye. Genda kwakogwa bagi barabikora impande n'impande. Inyuma y'isoko hariho ahantu hariho ibibanza. Ivyo bibanza rero bariko baragira umwimenyerezo, basanze ko benshi bariha amajana 6, na nico gituma uwo mugwi wose uzoriha amajana 6. Rero hariho undi mugwi mu isoko hagati naho nyene harafise amafaranga ategerezwa kuzorihwa. Aho rero nta mwana n'ikinono, dusanze kuri uwo mugwi bariha amajana 4, bose baca bariha amajana 4. Na nico gituma twebwe byaratubabaje nk'abarongo igisagara, kuko twasanze abene gihugu baraduhenda gute. Ikibanza waragiye umuntu hanyuma agaca gikotesha ku bantu benshi, uko agenda arakotesha niko agenda yongereza amafaranga. Ivyo rero byabonetse yuko aragahaza, na nico gituma nciye ntera kamo kugira ngo umuntu wese twahaye ikibanza amenye amasezerano yagize, ntasubire gusezerana n'uwundi muntu, musezerana n'umuntu umwe hanyuma igiciro kigaca kibiconyeka. Hamwe vyoshika uwasinya amasezerano n'ikigo Ober ntashobore kuriha ico kibanza, umukuru w'igisagara ca Bujumbura avuga ko bazoca barondererwa ibibanza biciriritse bashobora kuriha. Udashoboye kuriha ico kibanza birashika, kuko amikoro samwe, kuko aho twagiye turaca twumvise yuko hariho koko bene ibibanza, hariho n'abandi rero bagiye bakotesha ku bandi. Aho rero abo bazoheza batwiture, tubonye ko bidashoboka yuko babandanya bakora, na cyane ko badashoboye kuriha amafaranga, bazoheza rero tubaronderera ahandi horoshe gukorera amafaranga abayabaye. Mwomenya ko ibirori vyo gushira umukono kuri ayo masezerano vyabereye ku isoko ya Ruvumera muri meri ya Bujumbura.